musaza wanje yarampa amahera nkaca ndandaza amata ibitungura n'ifanta. Muri entrepreneuria naho tugerageje ko abaragi barashoboye gusona, barashoboye kugira burya bwo kunywa imishatsi. Ati nk'imodoka zipfuye urashobora gukora imodoka. Ati kandi abaragi barashona neza no kubaza neza cyane. Ati ariko baguma bicaye muhira kubera kubura akazi, bakagoma bagenda batembera basegerereza bagira ibintu by'ubushurashuzi kubera baheza bagatwara nk'inda batifuza. Ubunye jewe nguma nicaye muhira kubera nta mahera afise. Ariko kera iri kw'ishuri naheje amashuri ariko ndoye kurondera akazi leta, ninjiye gusaba akazi inyishu banyishura banyereka yuko bidakunda, umuragi ataco yoshobora. None ni kubera iki kuvuga bigorana? Ati natwe abaragi tugenda dushavuye tugenda kwicara, bagaca bagenda gusegerereza, ariko si byiza. Ati biba byiza yuko abantu bumva bakorana n'abaragi. Ati abantu bumva ntibazi kutuvugisha, ariko tuba twifuza yuko bokwiga ururimi rw'iwacu tugenda tukaza turavugana. Ngaha muri Gitega n'i Bujumbura bariga kuvugisha abaragi. Ati iyo umuntu ariko aratembera asanga ata abantu benshi bazi kubavugisha. Ati byari byoroshe kandi byari biryoshe mu gihe abaragi boganira n'abavuga. Ati ariko abaragi babonye abantu bariko baravuga barabaraba hama bagaca bigira. Ati natwe tuba twifuza yuko twoganira nabo ndetse bikaturyohera bikaturemesha umutima. Barahijeje ngo murakoze.